murakoze. Ndashima ko ngihema ndi muzima, hama numvise abantu bavuga ngo bibaza ko napfuye, wapi sinapfuye. Ndi muri ofisi gusa sindakirwa kuva nshika, ni ukuvuga iminsi 30 ndibaza yoba igihera ndi muri ofisi mugabo sindakirwa n'ubu banzanye kubera ejo baradukubise ifoto iyo turi mu kigo nyene, baradukubita ifoto baca barambona jewe mbwira ifoto yanje ko narigenda nza kuri ofisi rero banzanye n'ubundi nta kintu kimwe bigeze bambwira n'ubu ndicaye sinzi kweri, mukomeze gusenga abasenga bafata ibifungo muze muranshira mu mitwaro yanyu basi nsubire ntahe kweri je ndumva ata kintu nshobora vyo gusubira gukora kweri, umutima wanje waramaze guhangayika nsa n'umuyinge nyene umuyinge kubera je nyatari kweri ubuforte bwaraheze ubu ndi faible. Ewe kuva rya joro ry'irayidi, kuva rirya joro ndakubwira ati bashitse banyiginzako, ni ukuvuga bukeye haravyutse intambara, haravyuka intambara uretse ko naraye inzara, baranka guteka baca bangira mu ma 15 baca bambwira ngo nije kuryama mu makatoze kantikaze ngo nimesure ngo ikanzu ya musaza wabo amace ndayigura amace nja kuryama, nje ndajambye njyama isaha imwe canke amasaha abiri kubera ngo hava haza abashitsi, ndagenda ndaryama mu masezere nka 10 baca barantumako barantelefona nshitse hasi nyokuru ngo ninde yakubwiye ngo uje kuryama, nibwira ati nyafafa yambwiye nje kuryama, aca avuga ngo kubera iki yakubwiye uje kuryama, ngo iyi nzu ni iyiwiwe hewe intambara, wa mukobwa wiwe rero yigira ibintu arasara aratangura kuvuga ngo arankubita icuma mu mutwe, urankubita ambwira ngo nije gukubura imbuga, nambwira jewe ndashonje gute nogenda gukubura imbuga, ati ndya ngazirya inzarya bari bazize mw'isorori, ndavuga ati ndya ninazirya ntabura ibintu baba bashizemwo, ndanka kuzirya numva avuze ngo agira nkubita icuma mu mutwe, ngo arankubita icuma mu mutwe ngo hama kandi mbandanye nkora ngo sibirya ngo nagiye kuri ofisi nkaca ngaruka, naciye niha telefone ca ndiruka, nirutse rero nja mu vyo gutelefona rero ngo banabarize hewe kumbe sinamenya ko ariko simu bayihakinze bonyene baca barayihakinga baca barakata ibintu vyose, nta message yagenda nta pere nakora, nja kwicara ahantu kuri bwara rero mvuga ati basi ndindire gatoya ntuze hama nca nsaba akawifi nyene. Ewe naje mbona baza bariruka n'imodoka, turiruka n'imodoka iravuba irakoma induru nyene, imodoka iriko irahuma nyene yasaze naje ndiko ndiruka, ewe ndaheba ndatembagara ndatekana, barantora baransubiza nyene ku muhana, bansubije ku muhana baranyugarana mu cumba mu ma 23 z'ijoro baca barandondera kandi basi urumva basi sinsagashe bose abantu bose baba barasubije ubuzima ofisi niho baca babashaka ko abandi ndayitabaje ko nta telefone dukoresha tuguma ngaho kiretse ofisi ivuze ati dusubiremo tugakorera uwundi mu boss canke ndazi mbara nka je narimaze ukwezi kose ntarahamagara no kuri ofisi n'ubu nta kintu na kimwe bambajije, na telefone mbona ikombitse yego abavuye ku buzi bashikira, hama abo twari kumwe hari uwitwa Cynthia, hari uwitwa Aline, hariho n'uwitwa Nzenya, hari n'uwitwa mbega yitwa nde, hari uwitwa Berize, hari uwitwa Sandrine, sinzi ko bamenya ko bakorera mu zindi ntara nyene no mu yandi makaritiye. Carahindutse cane hariko harataha abantu n'abantu, ni kuvuga ubu unye uwukoze amezi abiri, uwukoze ukwezi kumwe, uwukoze indwi zibiri baramutahisha atakinya urumva bariko barataha ari benshi cane, jewe urumva naramaze kumanika amaboko naravuze ati aha na jewe no gutaha ntabindi, ahubwo ikibazo bangize kayi cuko nzohava nirira itike, jewe nta n'ikiboda gihari mu Burundi, simbona ingene nubwo bazovuga ati ntahe ingene nzotaha nivyo ntazi.